jewe ndabarondeye canke bo wandonde ivyo bintu vyo kurondera canke kuronderwa abasare kubera ko mwavyishize mu je navuze gukora tu ivyo ni za base zanyu ngo barandondeye kubera ndakomeye je navuze mu quartier igikorwa kirakozwe ni concert canke ni indirimbo canke ni kindi kintu nabaye baririmbye ushobora kubona mu quartier ushobora kuvuga ati aba vyukuri no himbagwa kubera ndabona quartier yacu yotera imbere je adolia weni wangu wa mtema beba dolia staki weni bali wendo chaguo langu unavenipa busu nami napagawa wendo dokta waku nipa dawa sogweze gwede nimesimama dede utamu kama tende unanitoa stressi bakunzi ba Yakini TV Burundi ndabahaye mwaramutse canke mwire bivanye kumwerereye hose reka ndakubwira ni assalamu alaikum wa rahmatullahi barakati wewe usanzwe uri umushehe wewe usanzwe uri mu mizirima canke ati amahoro y'Imana bane nawe wewe usanzwe uri mu Ecclesia Katolika canke mu Protesta nakwa kwemera kwawe turakukwemerera kwa kwemera kwawe nitukuguhora ngaya kuri Yakini TV tuyagana bose ntiducagura ntidukumira ariko no musi naho ndi kumwe n'umutumire kandi nyuma ya kamera ndi kumwe na Pasi Classic kuri microsi bindukani 1x ama aka maraza kuyashirira ko ndazimaze imisi mu nyumva ndi kumwe n'umutumire nawe sugundi numwe mu bo bita ngo ni mutoya wa Kiriku cyangwa ubwiwe nawe nyine akavyiyita bro reka tumanze tumuramutse mambo vipi bro ariko kuba mvuze kuri mutoya wa Kiriku iryo jambo rivuga iki nubwo bataramenya izina ryawe nyeze nabakunze ba Yakini TV Burundi Jenny Toleo Mix ushaka Jesh Machine canke Moshi ayo sina mazina yiwanje the baddies ego ariko ndacari kwizina ko erike majority wewe canke abandi bantu witazira ngo uri mutoya wa Kiriku beshi baravuga yuko nande mutoya wiwe bivanye ningene bumva ko ndirimba ashaka kuba wumva ngo ijwi ngo rigomba gusa mugaje siko ndavyumva ntibazeje ko ndirimba ijwi giwanje bakunda kuvuga ko ijwi ryawe risa nande ni rya Kiriku ego bavuga wewe ni usana Kiriku canke ijwi nijwi ego baravuga ko turirimba kumwe iryo jwi risa na Kiriku hari umufana muri commentaire acavuga ati woshora kuri mucishiriza ko yumva ukuntu rimeze umuhe freestyle yumva iryo jwi risa na Kiriku vy'ukuri nimba tarububesha nta na kimwe gusa je ndirimba igiwanje je adolia weni wangu wa mtema beba dolia staki weni bali wendo chaguo langu unavenipa busu nami napagawa wendo dokta waku nipa dawa sogweze gwede nimesimama dede utamu kama tende unanitoa stressi tuje muri commentaire twandike irijwi mwumva ari nk'ijya Kiriku canke ariko no wasanga abantu benshi banditse commentaire ati nk'ijya Kiriku kandi kare benshi bahora babikwitirira ariko kuri Yakini TV ugasanga bakubwiye ati nk'ijya Kiriku uza kwakira gute televiziyo yacu ni vyiza kuko je naje siko ndavyumva yuko no ndirimba nkawe ego bafana ko abafana biwacu bavuga ukora ari mvuga ko abafana ba Yakini TV bavuga ukuri ego niba bavuga kurimba nka Kiriku naho abafana bacu cubakira gute ndabakira nkuko abandi nabakiye byose nico kimwe kuko commentaire zaje nuko batavuze ko ndirimba fo yaba bavuga ko ndirimba nabi urumva ndaca numva yuko yote ni yare uvuga ko arimba nka Kiriku akwakira nka babandi uvuga ko atarimba nkabo ahubwo niko nawe avyumva yote ni yare ni Leo Mix Jesh Machine Moshi tugene gacha tugaruke kuri Jesh Machine irizina Jesh kumenga rifise undi muri ivyo dusanzwe tuzi waye abarundi mwama mujya makopi mutagira vyo kutise ikindi kintu wise Jesh kandi iryo zina turiza ahantu ego me turavuga ati turiza ahantu mugabo ni beshi bita amazina aro nka Kingi turizi kuri beshi ego hariho n'andi mazina menshi boy urumva n'amazina kuba nise Jesh nyene nkitwa Jesh Machine kuko nibaze katitwa Jesh Machine nanje fitaho nari kuwe ariko turetse akano ka machine Jesh ni izina muri East Africa riri Liliane rizwi amurikaje tumva umurundi ariko araduga neza wanashima twumvise ko ndimba nka Kiriku azavuga ngo nitwa Jesh ntucubona ko umva byose ibintu byo ushimengana makopi bari ngo aririmba nka Kiriku izina yitazira ngo ni nkajya wa wundi uwa ivyo bintu umva kumenga byose na makopi si kopi tugiye kuraba aho na Jesh kuko Fizo timu yabo urazi ko yitwa wana Jesh kamili ariko wana Jesh kamili na Jesh
ivyo bintu biratandukanye ni karimo gamani karimo muga ntibisa nibisa gute kandi wumva jeshi ntiryandikwa kumwe nyandikira jeshi hariho wana jeshi na jeshi n'ibintu bibiri bitandukanye naje urumva yuko harimo jeshi machine wewe birakurikira bivuga uko nyene mugabo nibaze yuko ariko urabona na Fizi yaramaze kubona ko ari copy yaciye abiha bamaze kubona abandi babimutanze nanje ninabona yuko imengo hari cyahindutse nzoheba cyarahindutse ko abandi yaravumye gose naco reka babandanye bavuga tuba dukeneye ko tuvugwa nkuko nyene yego wabigize kugira uvuga birabaho kuko nivyo turimo nyene yego jeshi machine yakoze ibi kugira avugwe ariko abandi ngo bitazira amazina kugira ntibavugwa ahubwo aduge baramaze kubona abandi kuntu bitazira abandi uramaze je narababwiye je yakene TV nkikoreraho abantu mukurikirana no TV muzomenya byinshi muri industry ukazibona umuririmbyi yitaza izina ry'undi muntu kandi tuzi ariho nta muntu tuzi Tanzania yitwa Simba nta murundi tuzitwa Simba waje ibintu ushobora kubikora kandi hari iyo urashobora kuba ari wari mutanze mugiye umuntu agutanze kumenyekana ushobengane wariye copy cyo kuba ariko nawe tocuhindura ukagira creation wawe bibaho bafite impamvu no nka jewe no shaka kubwira impamvu ubu bantu benshi ubwo buzina bw'ubo bwo kugira tumutinye umuntu ngo Simba Kingi Marshare Jeshi Tembo iki urumva ubwo buzina majority abantu benshi barabura ubwo bagira ariko buruzuye nk'ubu sinduva umuntu ngahanye haba muri East Africa yitazira de grand serpe mugaje narakise hingere banje kopisha urazi kwinzoka itenyeze urazi kwinzoka Simba itinya n'inzoka cyo ariko mugaye icyo cyaraboneye kwimvira mugahinge bagiye kopirerosha bibaho iyo umaze kubukora bigashimwa bategerezwa ego mugabo nka jewe mfite impamvu ndagiyita jeshi machine reka tugere tuve muri ivyo yari inkuru yukora mukanya yari inkuru yindi nyene usanga ya rusangi tuvuga ati mbega biba bimeze gute jeshi bimeze gute reka tugende mu bikorwa nyezina Remix n'umuraperi Remix muri rap niyihe ndirimbo mumaze gukora kubita muri rap mukumva ati na bana irikira trending je novuga kari nka zose indirimbo zose umaze gukubita nyene zara trending ziramenyekana mu bantu ego Remix amaze gukora indirimbo zingahe nyezina turetse vya bindi byo kuvuga ngo ni indirimbo zine indirimbo zine zose ziri trend ziravuzwa ku radio mu ma studio hose urashobora kuzisanga nta ngorane n'imwe ego Remix iyo izo ndirimbo zakunzwe amaze gukora amakosa rangahe yiwiwe kose maze gukora ziwanje zirashika kuri zine ego wazikoreye na hehe ga Remix nazikoreye nyene mu quartier hariho grande salle haja ku mashiri kwa buyoya zibiri no zakorewe zose zabere mu quartier imwe narashoye kunguruza ego yindi rabiranga mu Kanyosha hanyuma indi bera mu Kibembe nyene haja kwa Kibase ego nani jeshi machine acha nkumwite Remix yari karakora rap yigereranya nande ni jewe nyene ego nigereranya na jewe nyene ni jeshi machine yigereranya nawe ni jeshi machine yari karaba rap afise abana rutabande muri rap basanzwe nabakora iyo rap ndaruta beshi ego ariko washobora kumpa nk'akarorero mu buzi ati jewe muri nka Remix nka jeshi machine umuntu ndamuruta byukuri tugiye muri ibyo usanga ariko bizana yandi mailere mugabo ngiye kuri jewe ndaza bo nduta ntangora nabo aburuta barashobora kuba biguteye isoni kuvuga ariko muri rap tukiraho nyene ubona abandi ari nde yo bakuruta nta numwe uwunduta nawo uwunduta ni Remix ego Remix ni waruta Remix Remix ni waruta jeshi machine kandi jeshi machine ni waruta Remix ego bakuzi ba Kene TV ndikumona numwe asanzwe yiruta ubwiwe urumva umwe yiruta ubwiwe muri rap jeshi machine turamaze kumva indirimbo zawe ko batarazumva muce mushimbira mbe bandika gutajya kuri Remix nyene ego ariko wanditse Remix utanditse izina ry'indirimbo je narabipimye ukandika kuri YouTube hacaza ibindi bintu by'abazungu byinshi bijya bintu nibiye ego me ushaka kuzibona bien nibikunda ariko urumva ko ndagukurikirana warize ngo sindagukurikirana wanditse Remix haza ibintu byinshi nyene biduga jewe kugira ndagutore mparamanza kwandika nimba ari Theodoria nimba ari yinde urumva nkandika izina ry'indirimbo nkaca nshirako aho bice biza direct wayi utorondera kanone nimba ari Remix official Remix president sasengaritse kugira tukanditse tushe tunyeruka kukuronka nta kuntu wobigo uzotugira ko kantu ego basi reka bigiye guhinduka nubundi nzoshiraka kantu gahereza kugira tu we difference bare bire bizungu bice biduga atiko usanga vyitabye mugani baze katari jejenye
yitwa Leo Mix oya baca baze bica ni benshi bo barundi usanga nyine ama YouTube yaciri hasi urazi gituma zana telefone yawe ko harimo amamega ya YouTube ushobora kabafanurire usanga ufise telefone abakozi ba Yakini TV buru nawe afise telefone nziza no kuri kwimane he hari cyo wigaye tura urabona ko YouTube irimwe ni yugura YouTube ndabe ko ari amamega birika kutuga kubera icyo nimukoresha ama YouTube muri abasta YouTube turazikoresha abakozi ba Yakini TV abari challenge gusa turatiko turatera inkuru nta musare nk'uyobora amamega ya YouTube Leo Mix Mumvise ko mwandika Leo Mix kandi bushaka tubwira wowe uzindirimbo yuko ushobora ndika indirimbo yuko kugira ibintu bigende neza Leo Mix aturakeneye collab n'umuririmbyi aha mu Burundi akomeye wokorana nande baguhaye collab canke wowe nyine uyihaye bon ndafite benshi nipfuza ahubwo si no mu Burundi honyene ndose uburyo twoshobora no kujabuka ego hanini gukorera aha nivyo mugabo ifoko tutegerezwa kujabuka imbibe ego Leo Mix nariko nakubaje mu Burundi tutarajabuka imbibe yokona nande collab bon ni benshi ndashobora gukorana na Big Fizzo cyangwa gukorana na Satpi kuko ndiko mvuga abantu nshobora kuvuga ati twokorana n'igikorwa canje gashika kure n'abandi batoyi bariho mugabo twoshobora gukorana n'igikorwa gigashika kure mugashatse kuvuga abo ndoshobora kubona yuko aho nyene ndoshobora gufatisha bien hanyuma nkategerezwa gushika aho nipfuza ego cenka naharenga muri quartier usanzwe ubamwe abaririmbye bagenzi bawe wemera ni bande ushobora kubona ati bokorana je nkashima turi kumwe iyo turi kumwe ni quartier yanjira iragira inguvu abo twokorana mu gihe jewe ndabarondeye canke bo bandonde ivyo bintu byo kurondera canke kuronderwa abasare kubera kumwe mwavyishize mu je navuze gukora tu ivyo ni za base zanyu ngo barandondeye kubera ndakomeye je navuze mu quartier igikorwa kirakozwe ni concert canke ni indirimbo canke nikindi kintu nabaye baririmbye ushobora kubona mu quartier ushobora kuvuga ati abavyukuri no himbagwa kubera ndabona quartier yacu yotera imbere bo je gukorana nabo twokorana bivanye kuvuga ati dukore tugira urunani tuteze imbere quartier muri ubwo buryo twokorana bariho ego nibona kubajije umva wowe atari uburyo bw'urunani indirimbo ntimworirimbana concert ntimwokorana ntangora tugiye muri bwa buryo bw'urunani Leo Mix yipfuza baba ari nk'abandi okay hariho nka Mosby hariho IRC hariho Edi Kamso bo ni benshi ego ni benshi abo batatu nibo ashobora gukorana nabo kandi urunani rwa ruziba rugatera imbere babandi nabo muri pembeni oya sikuvuga uko nabo nyene gusa shoboye kubavuga bose rega mu ruziba harabaririmbyi benshi ego nono bavuga nkaba bose turi jewe kuri bose nta numwe dufitane beef ego mugabo bose twokorana sinocyo kubavuga bose na Wanix wese arimwo umenye ko nakuriye mu ruziba je ndabizi byinshi byo mu ruziba ego je nakuriye mu ruziba ivyo mu ruziba ndabizi kandi abari ivyo mu ruziba je basumenga turazinanye ndabizi ego basumenga turazinanye shahinge nomve nakana ndabazi bose ndabibutse abakozi ba Yakini TV ndi kumwe na Leo Mix umwe mu ruziba babonye no muri concert ntibasiba bamubonye abarembeje Leo Mix havuye uhazi uwundi gufresher zasatse nawe ndazira umukobwa nkurikira ntiworeka ko nsaba nimero ndabizi Leo Mix bijya bintu navyo ngo bakobwa basaze kubera we nibiki bo gukundwa bibaho iyo kore igikorwa gikashima abantu bategerezwa gukora ate wayifati sijewe nababivuga ngo Leo Mix nyavuga ati yayifatiye urumva ngo badeze mu mpangu basimba hejuru wagiye kurondera Leo Mix biravugwa mugabo ego mnibazi umuntu ariko arakora nibikorwa by'iyo bikorera bashikira bategerezwa utiro nanje nkore bazosimba impangu ego abakozi ba Yakini TV Burundi ndi kubona Leo Mix abakobwa bo basigaye basimba impangu kubera we twagi mereka kubona kuri affiche ugomba kore concert warufisa agafoto kameze neza concert nabonye ari Apotre Bwenge haya ngo baguhimvya ngahiga musaza bo nibanga simaka noci ndayikubwira shanke babokereje umuzungu gusa bice birahe aya byose nibanga gusa nibaze yuko ntashoboye kugenda ku buntu twashoboye kuyanga kuko arazi yuko arakazi ego nico yandondera arakizi n'impamba ndondera cyatumya ndondera arabizi nabonye muri kumwe n'abaririmbyi gusa bo mu ruziba Leo Mix strategy iri uri kurakora kugira baje baririmbyi bo mu ruziba ntagire umwe ashobora kurusha public bo je basanzwe bazi ko nkora ndafite bafani kandi basanzwe bazi ko umugumu ego me ugaze kuri stage uragumba ndasara nyene ngatwika nkahita nimanukira tugende gatuye ngaho nyene haje ugaze mu ruziba abantu utinya kuri stage ni bande nta numwe ego wowe nyene uriyemera uhora bomboranya ndabomboranya kabisa nabo nyene na baba ndi bavuga batatu ntubati
batatu none wamvise ngo nabatinya rega navuze sinabavuze ku buryo wabashize inyuma nabashize inyuma kuko nije ndi imbere nyine wone uri imbere bakabona babatwenga mugabo bakabona babatwenga batwenga gutega mara nka Irisa avuga ati jewe nyene ashira inyuma Bo, jewe kuri jewe ni jewe nyene. Nabo kuri bo nibo nyene. Nibo nyene. Ivyo birabasha. Bagende barimwe mugere. Bagende bihe n'ibintu nyene bamenyereye jewe. Ero mix ni mu ruziba muri quartier wanyu. Ni yihe sare iri mu ruziba canke ni kayi kabare kari mu ruziba ukoremo kose wumva ko ugiye cyane gusumba. Bo, akabare kahari. Canke sare wumva ukoremo kose nka Mix wumva ugiye gusumba. Ego sare ziriho mugabo n'ububare buriho. Bleme hose hararyoshe gukorera mugabo ntanga karuriro base ku bubare ubare iyo ukoreye concert mu bubare birazana andi maelele sana iyo babonye batari ko barinzi zabo wobo baca batanga kuvuga ngo mwugare iki concert ihere ngo hanyuma banweshe niyo elele hari mugabo gukorera muri sale nako atakindi kintu baba hakorera biraryoshe hanyuma sale iriho jewe no koreramo nkabona ko ndyohewe ni grande salle kuko irakira abantu benshi ego igiye kwa buyo yagenye ejyayo kwa buyo dutegura concert zetu tuhavuga uti yakini TV zashike Gabide TV ashike Remix ashike Wanix ashike tubomboranye ego bakunze ba yakini TV babanyaruza mu dukurikira n'abanyakanyosha abanyakabezi muri mu micungararo je muri koma mutanditse continent ntituzoza ndakora inakora reka ngorane Remix nshaka kumubwira mu DJ yakuvugirije nko muri concert uryohego umaze canke amaze kukuvugiriza Mbo kubwanje sinovuga bose baravuza bien mugabo nka jewe ndafise team ni wanje mu DJ shwa gutwara muri concert akamvugiriza naho sundi ni Badri Morgan ego DJ Badri Morgan ego avugije urumva ko uryohewe ego ndumva yuko ndi niyo mix afite indirimbo nyinshi kandi zose yavuze ziri hit zirazwe ariko mix yashitse kuri stage niyihe ndirimbo hora aririmba abantu bose bakaca basara n'amarira pu ninga zose ndafite hari usanga rero shizemo ni warafite ipakwa kuri mena okay ndafite Adolia ndayiririmba Adolia yigiyemwo ni warasigaye mu rupanga aja simba urupanga kaza Ebana ni moto nuvigane twogihiza ero mix ndagusaba uvuga akajambo kanye mushimire abakunzi bimbonesha kure yacu hama wongere ushimire wishimire nawe ubwagwe naje wongere ushimire ushimire n'abafana bacu Okay hama ndishimiye kuri jewe hanyuma icyo no basaba ntibagiye ndafite indirimbo shasha yitwa Sibwa bwana vuba ndashobora kwirekurana n'amasanamu tuko turabitegura ndabasaba yuko mwoja kuri YouTube hahandi murahazi mugire sabone wandike Leo Mix ego hama nakakubatije wanda ntushireke ibindi muze kwandika Leo Mix Prince de 57 ikiza ningoga ego mubigire uko nyene mugabo sindagashirako nawe basigira Leo Mix official ego bigiye bagira ba Big Fizzo official nawe usigira Leo Mix official ego nzobigire ndabigira kwanzi no munsi nzobigire Wanix Gabide hama nkababwira ati mwiteho kuguma muja kuri YouTube hanyuma mugira sabone subscribe hama tuguma twa dugije nyene nk'ivyo wacu kwa kundi nyene ego hahandi nyene hanyuma ntungira ndabashimira tuguma dukora nyene ibikorwa kwa kundi nanje sindabagotwesha turi kumwe na Gabide respect ego ariko ngo Rotrani singere ntabivuze ngo azoba ari ngaho nyene kwa Kibase ni mu Kigwati mu Ruziba bon oya si mu Kigwati ni ku soko hefo isoko burya Kibase afite ubare bwinshi ego harakari hefo isoko tugende tubivuze ngo azoba ari kwasumura ari kumwe n'abandi baririmbye mu Ruziba benshi cyane mu gitaramo cyateguwe na Apotre Bwenge tugushimire Leo Mix rero reka nanje nshimira abakunzi banje muguma munkurikirana mudahengeshanya yo nshize kiganiro mwaba muri pre ucange pre televana no kuntu umeze ni muri femine tampi ndakubwira ko ndagukunda cyane gose Wanix nyuma ya kamera passé classique televiziyo yandi nyene ya Kene TV Burundi mbebashe gukurikira ndabakirire mushaka ndaje muri commentaire mumbwira ati Wanix ndashaka utumira umuzi mumbwire nimero zanje zirazwi nizazinde nyene ndondera Prince de 57 76 79 ndondera nganiriza mu bantu banyu jewe ndiho ku bwanyu ciao ciao